Ego, je nitwa Nzofabashe Joseph, sanzwe nkora akazi k'amakinga kandi ndagakoze igihe kinini ya cyane. Hanyuma uyu munsi rero uri hejuru twari tuje gushitsa isezerano twari twaresezeranye yuko tuzoraba tukarondera agasima ko kugira ngo natwe twitera iteka ngaha mu ntara yacu ya Ngozi ngaha kuri iki kibuga cyo Kugasaka, kuko n'igihe twubaka intara nyene ibiro by'intara twaraje gukora, dusanzwe dukora ibikorwa rusange kandi tugakunda no gutanga intererano. Uyu munsi uri hejuru rero twari tuzanye agasima ngaha kugira ngo ako gasima rero kaze gafashe kugira ngo tumarire iki kibuga, iyi stade, kuko turabona yuko intara yacu ya Ngozi nziza Imana yaduhaye mu by'ukuri uri kuraraba urabona ko iterambere rigeze kure cyane, mugabo tugomba kuguma twongerako. N'ubu Imana idufashije tukaronka n'akandi gasima, twari twagiriwe ubuntu turonka imifuko 6, ariko turasubiye inyuma kuraba n'ubundi ntihagira icyo Imana iduha, tuzosubira tubabwire tubwire abaturongoye ngaha. None turi kumwe n'umutware wacu adutwara muri quartier, nkuko dusanzwe tubanye neza ihageze iki gikorwa kibonetse, baratubwira tugaca turaba uko tubigenza. N'ubu rero turasubiye inyuma kumbure nibabona kandi canke ntihagira ico turonka tuzosubira tubabwire, canke nabo nyene bikenewe badukomishwashwa. Murakoze cyane. Nakaye kamwotera abandi bantu batiyumvamwo ibikorwa by'iterambere cyane cyane nk'igwa mukoze cyo uyu munsi cyo guterera ibikorwa biriko birakorwa mu ntara. Ico twokangurira abandi, ubu tugeze muri leta nkozi, leta mvyeyi, kuvuga ubu umuntu atagomba gukora ibikorwa by'iterambere. Novuga ko muri iki gihugu cy'u Burundi atakibanza hafise. Tugomba rero yuko ahubwo n'abandi barabe, ahubwo bahakure n'icigwa bibaye ngombwa, bafise uburyo barabe, kuko mu bisanzwe kwiterera kubaka igihugu cyacu cyane cyane nk'uko kw'intara ya Ngozi ngaha nk'abantu bari muri iyi ntara yacu ya Ngozi, urabona aho iterambere turigejeje bisaba ko twongerako. No kuvuga rero kugira ngo ibintu bigende neza ni twebwe nyene, kuko hariho umutware wacu wa mbere yigeze kuvuga ijambo aravuga ati iterambere rizova mu maboko yanyu. None rero twebwe nitwe tutegerezwa kubaka ibintu bikaba byiza cyane, kandi iyo Imana iduteye iteka tugatanga intererano ntituba duterereye abandi bantu, nitwe tuba twiterereye. Murakoze cyane. Mbega mwoba mwaserutse nk'umugwi canke mwoba muri nk'abantu bakora iki? Mwavuze ko mukora amakinga, mushirutse nk'ishira hamwe canke nk'abantu biyumviriye kuja hamwe? Twebwe dusanzwe turi umugwi w'abantu bakora amakinga, no kuvuga nishira hamwe ntiturari, nta gihe na kimwe tutaja hamwe ari igikorwa cy'iterambere tugagikora. N'uburo twaragiye hamwe, urabona ko aba bose turi kumwe abujya n'abanka agenda umukuru wabo Abafundi bose bakorera hajya mu Ruvumera, no kuvuga uyu nicegera canje n'uyu, hariho n'abandi aba nabo turongoye. Nacyo gituma bashimye kuduherekeza kugira ngo dushikane akagaseke ngaha ayi. Uyu munsi rero twebwe dusanzwe turi umugwi mugabo turiyubatse kandi tubanye neza cyane, nta ngorane, ibintu bimeze neza. Murakoze. Murakoze cyane namwe.